Flash TV, we shine to progress. Yeah man, alright, this is Fresh TV 257, ni muri kakazi kacu ka buri munsi tubashikiriza ibiganiro byubaka bimwe mu biganiro utobona ahandi hantu na hamwe mba nicaranye n'umuhungu wanje Ireri Tazoyi umwe mu bantu n'ubundi aguhereza ama image utobona ahantu na hamwe. Guys, nimba utavyemera make your comment tubwire ukuntu uba uriko urabibona. Jewe iryumva ni iry'umuhungu wanyu ndi kuri yo Leonce the son of God, Dr. Walove aka Diko. Nakira abantu bo muri Warubizi once again, ubona yuko Kadora Vere yagarutse azaherekeje the CEO kama CEO. Mumeze neza? Turakomeye. Agenda shimimana. Arukuntu Raveri yari kumwe nawe mbona menga ntiyisanzwe cyane Ari karambese. Seriously. Mushe muri ko bantemubana nameze neza. Oya uzi ukuntu wari umeze je bundi iri kumwe na Roza mbona ikirere cyahindutse mw'ukuntu. Nako yari kumwe na CEO. Umwana mwiza je mbona Dakar. Aho kandi ubugijije bona numva wumva ari sawa. Ako kantu mbona ariko. Ngira ni kubera ko ntari umukinyi w'amarere, so fete ko yabajya baba bari muri scene imwe bagaca bakina. Ariko warakinye je namubonye akina. Yes, n'umukinyi mwiza. Yikoreye nuze. Tomati. Amashu. Ndamweruka muri yikoreye amashu. Uzi ukuntu bikubera gukina utuntu uri ahantu mu caro. Ya nabona tugufitinga cyane ukuntu. Ako simvuze ko n'igisagara kitakubera. Nibabyumve na. Oya ariko vraiment ndiko ndegereza imyaka amazi Bujumbura niyo namaze ruguru. Ubundi ruguru niho hamenyereye cyane. Kuko niho nakuriye navukiye. Ngereje tumubona byambereye. Oya ahubwo vyerekana yuko scene wakinye wayikinye neza kuko ibaze kuyifitinga nyene hamwe umuntu abona menga ni naka w'ahantu mu caro. We nuko utazajya amashinge na yararemere. Oya uzi yuko ubundi scene uri kurakina kwa Mede bidakunda ko wigirisha bitegerezwa kubavyo. Fet ajya amashure ndayikoreye umwanya munini ku buryo nari ndushe nategezwa kuvuza bigega scene. Nayikoreye umwanya munini ubwira bikunde shobora. Kandi umuntu abirabye neza ni tuzi ko ari abantu bamenga izosi ryawe nk'iricokeyemwo ukuntu. Kubera ko bamaranye umwanya munini scene yarakugoye gukina. Oya kwari kugira bibe. Kwari kugira bibe nyene mbe ndushe. Sinigirisha. Byasaba kuboneka nk'urusha. Namwubahwe cyane mumeze neza rero ariko ku rundi ruhande urazi hari abantu bakurikira Fresh TV of course bamaze kumenya ibikorwa byanyu bamaze no kubabona behind, ariko hari n'abandi bashasha baba biyongereye ko bashobora kuba batabazi. Ngira jeni je batazi. Nanje ntibazi tepo. Nuko kuva dukoze cyane hari abantu majana 2 bamaze kwiyongera kushaka gusanga ari bashasha batamu canke bakaba baje kubera babonye. Ngira ni partage aba yagize. Je nitwa Ani Esperance tubisaba Imana. Yego. Nitwe ni jewe sanzwe mpagarariye Warubizi ariyo liko irerekana amareresi muri no misi kabisa. Novuga ngo twarose abafanzi benshi, twarose urukundo rwinshi, twarose abantu badusupportinga benshi, twarose n'abadukurikirana benshi. Jewe ngire ko ndabakengurukira cyane gose kuri chaîne yacu ya Warubizi Movies. Vraiment n'abandi bataraja ko bagende barabe ibyo abandi babacuze. Ukabura gahereye ko tije nta nibyo nza guheretsa kagore kandi benda bivutse kare. Ngenzi. Mwakoze filme nyinshi mere nk'ugagaruka ko nina kabajije abandi ariko burya iyo turonse ubihagarariye ababizi kumbura no kubasumbya. Filme zirarabwa ariko serious rituvugishije ukuri nta filme twari bwabone muri Warubizi yagize power nk'ibyo turiko turabonana kuri ntaho yagiye. Strategy yindi shasha mwindi jemwo. Ofet. Urazi Warubizi gihe yavuka. Twe twariho nk'abakinyi bireresi twariko turakora mugabo ikibazo kiriko kiraba canke cyagumye cibonekeza n'icuko imigwi yose yagize ibintu byo kunwana. Umukinyi yakinye hari yakabari wakina kwa naka no kwa naka no kwa naka. Hanyuma niho twiyumvira tuti reka twebwe tugire iyogi y'abakinyi bireresi. Hanyuma turatanguza ngo iyogi Ejende umunyakarusi hanyuma turatanguza sinovuga ngo nishure gireresi no twatanguje uruganda ushaka kwinjiramwe abantu bose biyumva mu mpano
hama tukageragereza hamwe turava hasi voilà nibaza ko muravye iriya reresi ya imburabugirire murabona yuko abantu bayikinyemwo bari basanzwe ari abakinyi nibaza ko ari Mutama Banderasi wenyene na senge wa Bera yarayikinyemwo mugabo nawe nyene by'ukuri ntiwovuga ngo yari asanzwe ari umukinyi kuko yari yakinye mu zindi twakinye niwe twazananye ariko abandi bose n'abantu twagumye tuzana imbere ya kamera kugira ngo bashobore kumenyera kamera urabe ingene bipositiona novuga ngo bari muri maternelle au fait ico bituma twaduze buke hama mugabo si ico gusa murabona yuko kano ga systeme twagize ko gukora imigwi ibiri BMT na warubizi bagakorana hama tukava Bujumbura tukaje Gitega ni kintu novuga ngo ni investissement twagize muri visibility cyangwa muri marketing nico twashatse kugira ngo twisunge okay twisunge inyoni yisunga igiti mu kuguruka kugira ngo nimba urabona umuntu agiye muri internat dizo ko yanavuze ngo ni ishuri uhurirayo n'abana bose kugira ngo mushobore kugira ku interchange ushobore kwikonforma kuri naka canke ku wundi niho rero twaciye tugira ati reka tuzana abandi bakinyi turabe systeme bakoramwo niyabi wacu bakoramwo ko turabe ko dushobora guhuriza hamwe hama tukaduka hanyuma umusaruro ni mwiza cyane turabikenguruka gose kuko vraiment twe twakinye filime zidashobora kuva kuri 5K mu mwaka wose hanyuma ariko nabonye mwakubise record yo gukubita ijana sase nkana byabaye sase ngumugeze kuri sase nkana mukiringo kidashika ntameza abiri arahera muri bake ni nko muri top 3 y'abantu bari kwa sase nkateye dans 2 mois banongera sana kabisa tukengurukira Imana ego uravye rero nubwo biri uko biyi umuntu atanguye project abari ibintu yategekanya mbere canke n'ibyo yari yiteze nubwo nyene uvuga ati rayisitiri kiraboneka amaso ku maso ariko ubona neza na neza uko we wari wagiye ubitegekanya canke uko mwabitegura muri warubizi niko biriko biragenda canke hari ivyo yarenze ko en fait twebwe muri warubizi na dete technique twafatanije gutangura rujya ruganda Havimana Prosper cyukuri twari tufise iyo projet ya kure cyane yo kwisanga uno munsi dushobora kuba dufise uruganda rurimo ugwaruka dushobora gutanga igishinga ntaye dushobora gutemanya tujewe hari hano navuye kandi nashitse sinovuga ngo twari twifuza gushika ngaha mbere nka wa wundi vraiment ntituragera aho dushaka ntabwo turagera aho dushaka kuko ubundi warubizi ni gisata cagutse cyane gose mugabo muri filme turabikesha cyane equipe yacu ni ibintu yitanga gose kuko baramenyereye umugenzo uko dufise novuga ngo dufise icivugo cyo gukora ibikorwa byinshi kuko turashobora kuvyuka ugasanga uno munsi ukenewe nko mu bintu nka bitandatu kandi ukarara ubikoze ntituruhuka ugakora hariya n'ibindi ukabikorana biriya rero tubikesha ukwitanga kugwaruka rwacu warabyakiriye rukuvyakiriza hose baremera barabana b'abantu bashobora kwiruka 24 kugira ngo dushobore kuja ku murindi tugere aho tugeze twebwe nibaza ko tuzoronka ngene tugira evaluation nko muri December tuvuga tuti ivyo twifuza byo twarabigeze ko sino ntabwo turagera aho twari twifuza hose kuko warubizi yari ifise normal ifise bisata bitandatu bizwi n'amategeko muguno munsi bitatu biriko birafunctiona neza no dushami tundi turifuza yuko tuzoba dufise uruganda harimo ama departement abantu bose bari amuvuma bariko barakora kandi Imana iri hejuru turavyizeye ko bizoshika niyo mpamvu Ravera sikia naboneka nk'umuntu afite itiro ryinshi no kuryama usanga bitire kirenga rero musidiko sinzi ikintu twapfuye kwibara ariko sitiro ireri ubona gute nta gatiro ubona hari ikintu je nkunda kubwira ugwaruka kiri ruto mu bisanzwe urabona yuko ubu turi mu myaka ishushe kandi yo gukora ntituruhe mugabo hirya yejo urashobora gusanga uri kuriyumvira ibintu utagishoboye kubikora wewe nico tuma jewe ofete je runo gwaruka namandiko ndababwira uyu ni wo mwanya wacu wo gukora hari umugani je nize muri interna ahantu twiganye na twahuriye muri interna hamwe na Amede twari Amede hajya mwize ku kigo ishuri rimwe twiga muri inferieur mugabo wiga muri superieur niyo mpamvu hari ukuntu twari ukuntu mwikundani
ibyo tuvyihora mubizi nko kuva twari ku ishuri ry'abaporoti mu gatondo twarasoma ijambo ry'Imana hari ijambo bigeze kuvuga vrema ryagumye mu mutwe ryatumye ngira ama esprit nkayo nakuzemwo donc badusomeye ijambo ry'Imana rivuga ngo tuze twihweze akanyegeri forme akanyegeri niko gashobora kwitegekaniza ibyo kazojya mu gihe c'izuba imisi yose muhora gafise akantu kagenda kabika igihe c'izuba mwebwe izuba ariko riraka ko kaba karagize stock none dusumwe ubwenge n'akantu katabona voilà ushatse kuvuga ca kintu wariko ati bano bana bakiri bato nibabe baraca yanko nibazitwaza mu busaza voilà turafise inguvu turafise n'ama opportunité tezo gukora nganguga jenyene ndashikira giranga niyo CEO yaje baramureke ibindi akabyivugira aho gusinze n'ukuntu uba wamwitwaje Ravera aboneka nk'umuntu hambavu yuko akunzwe hano hanze no muri barubizi ndani menga arakunze nteranye n'abandi ibyo birazanye ari biki niko biboneka Roza araje murazananya yarandahiye ati ebana kadata habaye biza gukunda CEO yaje kuzanya urumva habarimo kandi ka urumva bagumye umuhererezi nyene nko muhira kandi ubwo ni kari hererezi ngo niko gakundwa mu muryango ivyo je naco ndabivuze ko vraiment abantu bose muri barubizi barakunzwe cyane peut-être ngani wari disponible cyangwa ni wabibujumbura abandi bari ku makuru politique bose bari bujumbura kandi bari ku kivi nkuba bari muri tournage nkubu hariho abagiye kugira ama emission quelque part hanyuma ikindi urumva nto kwibagira kubabwira nuko muri barubizi turafise igisata au fait cha technology turakora n'ama publicité ama site web na hébergement donc turafise aba partenaires kwako kazi ari kenshi umva aba partenaires dufise barakeneye abantu baza barabavisita babaraba bafite amasanamu murahora mubona tujya du publicité tugira n'ibintu byinshi au fait abandi bariko barakora mubawe cyane so burya rero umuntu mwana babonye n'umwanya bari mutoya reka dukubite tubangura nyene tunagire ko ni warubizi ubona yuko mwamaze no kuransa ihiganwa hano hanze uravye abantu benshi ryahagurukije abantu biko ravugisha benshi twabonye ibintu bijanye n'abakenyezi ariko kandi nabigeme muri rusange bihagaze gute higanwa rero ni higanwa nkuko wabivuze ry'abigeme canke abakenyezi bafise impano kuririmba canke kwivuga amazina donc ufata ka video ngira ko dabwiye arakuze ba Fresh TV bakora kino kiganiro kugira ngo nabo bashobore guparticipa muri iryo higanwa ufata ka video katarenze iminota 2 wivuga amazina canke uririmba ku civugo kivuga gutya umukenyezi we nkingi iterambere umukenyezi we nkingi iterambere hama ukakarungika kuri numero 68 62 90 68 mu Kirundi byaba bingora 68 62 90 twanazipininze hasi bazirabe comment ya mbere izo numero ziriko okay hama rero niganwa tuzoca dupostinga iyo video yiturungikeye cyo tupostinga kuri page ya Facebook ya Warubizi hama uzogira ama like menshi cyangwa ama partage menshi niwe azoca atsinda tuzotora batatu ba mbere baronke ubushimwe bwiza cyane gose umeze neza hari uwambajije mu gatondo ngo ikintu cyo tumotiva ngo mutubwire ama prix kugira ngo tube motive nico kintu nanje nagira mbaze ifoke bamenye ico kintu kuko kirabatera intege ikintu cyo twababwira nuko ako gashimwe bazokishimira rero ntitwibaza ko twaje gutanga ibintu nabo ni wataco byo bimaze kineniya bafite ubushimwe bwiza bumeze neza donc bakobwa beza bamama beza warubizi ngo agafaranga kariye wabona murabakubise nk'akamoto gabona umukobwa sikabira pourquoi pas yashoka rero bakobwa beza bamama beza mu participer muri iryo higanwa amahirwe murashaka kuyaronka ego kuko turayitwara n'abapartage yaje ako kanavuze ngo bakobwa beza mwese muri beza abakobwa bose ni beza n'amashugo ako kantu niko utumenga hariho babavuga ati mubi nirirwa ariyamvira ntimuvyemera nta babi bose ni beza nta mukobwa mubi abaho twese uramashugo ahubwo twebwe imvugo tuzi hano mu Kirundi bavuga ahubwo ngo nta muhungu mubaba twebwe rero niko kantu tuzi barabaho
abahungu bawe barabaho ariko umukobwa mubi ntabaho abakobwa bose n'amashurwe mwese muri beza abakobwa beza natwe turi imari zidasanzwe ubwo ni ubivuga ariko amashurwe yose ntasa of course ufite ngerageje kumwunganira ngerageje kumwunganira kuri ico kintu ca competition ubundi ihangiro nyamukuru rya warubizi ni nukushira habona impano donc abakobwa kenshi bakunda kutwagiriza yuko tutazi kurondera cyangwa gushika hari umuntu ashobora kwibaza mu nyuma ngo iyo namenya nanje nkabijamwe bijya ntivyari kunanira mugabo ufite l'objectif ya mbere niyo kugira ngo turabe mbega ni nka sondage tuvyite nka sondage niyo kwibaza ngo mbega abakobwa bashoboye iki barashobora kubahuka hari ikintu mora niyumvira ku bakobwa bagenda guparticipa muri Miss Burundi uba wumva umenga bariyemera vraiment nabo bazi ko ari beza mugabo eputa Anturegiyeme murazi commentaire zabaye kuri Miss Burundi uno mwaka bavuga ngo ntivyari bikwiye ngo ntiyari kubawe yego vyaratekeye ariko iyo ntiwibaza ngo mbega critère yo kuba mwiza niyihe cyangwa yo kuba umuntu ashobora kuba uwa mbere mu kintu niyihe okay tuje muri monde yiwacu baravuze ngo Amede ntiyari kuronka ishusho y'umuntu ngo ntiyari kwiye kuronka igihembo ca festival uno mwaka ntivyari gukunda kuko ntiyari nziza none wico wise ciza ni ikihe normalement nkeka norme bari bayasoma abavuga uko jewe sindimo muri jiri mugabo nshaka kubwira abakobwa bariko baradukurikira ngaha iyo curiosité yo kugomba kuvuga ngo mbe tuzotsindira iki haraho wosanga ari imodoka muga twashatse kwibaza ngo ni bande bubahuka ni bande bafite iyo espoir ya yindi Imana idusaba yo kwemera ikintu utabona muga ukagira iyo espoir kuko nubigira we turaza gupromotinga basi muri iyo tara dusuppose ko ataturose muga uraza kuronka iyo promotion muri iyo tara usange we ntiwaruzi ko bishoboye ugasanga vyakunze cyangwa ugasanga turatanze ikindi kintu wari kuronka donc nta na kimwe biza kugutwara reka tureke iyo surprise rero tuvuge tuti nitwerekane imwe tweko turavuga kuno kwezi kose ngo turashoboye cyangwa ngo ibiki nitwerekane ko dushobora kubishira mu bikorwa dushobora kuvyerekana hanyuma kameme ndibaza ko bazoryoherwa cyane ikindi kintu novuga ko iyo competition murazi ko dufise umu entrepreneur ari karavuka Vivi Gift nabonye nivyo mwashizemo na Vivi Gift y'umutipe nibaza yuko je namaze kubona abakobwa basigaye bakunda kujya kajya kabo kajya Carolex nabonye abakobwa bo mu muji abose ariho basigaye bifotoreza vere wenyene niwe ngo atarahaca sindagenda bwaze uno musi njayo abashaka baze kuza duhurireyo ni mu Cibitoki kijaja bamwe Miss Heze kijaja none kijaja muramukobise hasi Vivi Gift ariko arakora ibintu bikundwa n'abana abana ushatse kuvuga gute abana bo mu muji sasa rero urumva nabo turagomba yuko ikino kintu tukigira promotion ijya produit yiwumva ofete twebwe warubizi nyene no gushigikira impano kugira nabo nyene mwamushizemo kuko uravye uwo menga ni collaboration ni collaboration twagize no kuvuga mu bihembo harimo ivyo tuzotanga n'ivyo nawe azotanga ariko ni muri ya ntumbero nawe nyene yo gupromoting kijya kintu bakimenye kuko kirafise ico kimaze irigi mbe ni iki irigi amafiriti bitunguru sosiso dodose chapati ajya muri Rolex ni hariho umva special ibirimwo isosiso amagi abiri ijo ani batazira warubizi ngo ntiwomubaza ko gico kintu nanje ndashaka kukijya nzoraba ko twakuze twirira ibijumbo bidahwara bitera imyumbati n'ibiharage tukumva niyo njyato Rolex tubimenye vuba ariko nico ndi nico gituma ubona tudasa mugani wa kigingo urabona yuko umuntu yari isupageti n'uwaheke n'uwari inyotsi harimo akana agushobora guhora n'umwana mvuye nk'ikabarore yakuze yirira ibiraya gusa ugasanga aragukubise hasi no kwifreshera arenze n'uwakuriye muri bya bindi fais attention kwaba bakobwa ariko bamanuka no munsi baca bifatira umuji twawugize uwabo So ndabashimira cyane ko mwari mwaje nizere ko bizogenda neza tuzongera tuhamagara mutubwira uko byagenze. Jewe bwanje natewe iteka vraiment ryo kuba umutumire kuri kino kinyamakuru. Nongera ndababwira nti nukuri Fresh TV
mwubahwe cyane ni mwebwe abantu mushobora kudufasha gupromotinga ibikorwa byacu mushobora kudufasha kuduza abantu bacu nukuri ahubwo na wa munsi wagashimwe tuzotanga agashimwe muri competition turabatumira officiellement makunga vyumva muzodutera iteka kugira ngo muzodufashe kuduza izo mpano z'abo bana tuzoba twamaze kwakira bibaye ngombwa tubaherekeze ndabivuze yamaze kubivuga mu izina rya timu ya Fresh yose nizera yuko tuzoba duha bizobera he muramaze gutora ikibanza tuzohababwisha twebwe ntitwihuta kuvuga tugenda kebuke bigiye kumara ikiringo kingana gute tuzokwakira gushika ro 30 hanyuma kuva ro 30 yeshe dutangura kubipostinga wewe uturaba umuntu ashobora guhamagara abantu benshi urabizi ko tutamenyeye ko dushobora kubigira nko mu Kirundo cyangwa tukabigira nk'inyanzarake ndabizi ariko dusubire GTG niho abantu irengo yogeye amazi ashushe n'ayakanye bivanza ari ahantu hararenze yaramaze kuyoga ahubwo je nije nari ndayoza ubwa mbere yibaza amazi ntigeze nogera i Bujumbura nayumviye Igitega ari bukandi hariya muri capitale politique kabisa no tuba turi bana sinzi nimbara kandi kantu kamwe canke tubiri mworenza ko hanyuma no kubandanya mudushigikira no kubashimira ko baramwadutumiye no gusaba abigeme n'abakenyezi kwitabira iryo higanwa ku bwinshi ego no kubandanya bakora ga subscribe kuri Warubizi Movie badushigikira baraba ntaho yagiye bayipartage n'abagenzi babo ego nizera ko mugiye kudukubitana kandi ka episode mu masaha makeya cyane gose gatomoye cyane kameze neza kabisa ariko bigaragara ko namwe ubwanyu muri abafana bijya film ariko ukora ikintu nawe ukaba umufana wacu vraiment ukavuga ati none ikintu vraiment ndinze fana gutundi muntu bigo kwanka kabisa kimeze neza kirakusoye kandi muzocishimira kabisa gahunda ni dimanche murayizi 14h Tesiwa asante sana kabisa bye bye tubashimire bakunzi ba Fresh TV mubandanye musupportinga impano nkizi ibintu nkibi bigere kure we love you again and again hasta la vista. This is Fresh TV. We shine to progress.